amasoko ariko arasha, mbega nicaye cizere nogira kugira ngo nshire umutahe muri wa mugambi wa Buja City Plaza, binyemeza ko mu minsi 3 canke mu myaka izoza isoko itazosha nk'ayandi twe turabona uno munsi. Uwo mugambi uko jewe nawiyumviriye, uko twawukoze ntuzongera guhura n'impanuka y'umuriro. Ndahumurije ntanga condoléance, impumuro nyinshi kubahuye na kirya kiza, irya accident yashikiye abadandaji bo muri Parisien no kwa Ndayizamba. Nukuri Imana ibandanye baho ukwigumya, bamenye ko twese turi mu cyunamo kandi tuguma twasengera. Yes, bakunze ba Open Mic, my name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu gwaruka asanzwe akora imigambi y'iterambere mu gihugu cy'u Burundi, arico ciwacu arico ciwe, ariko akaba ari mu bamwe mu ba diaspora b'abarundi bari manze y'imyaka myinshi, ariko akiyumvira ati reka nje mu gihugu cyacu kugira ngo nshobore guteza imbere, kugira ngo dushobore kwishikira rimwe 2040-2060. Ndakuramukije Bwana Fabrice. Ego, murakoze Mr Patrick, ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Ndaryohewe cyane no kugira ikiganiro namwe. Duheruka cyagiye ko turakora ikiganiro mwerekana ati ubuhibiri film mu majambo gusa, uno munsi ivyagiye mu bikorwa, utwereke isemo rya mbere aho mutangwa ibikorwa. Uno munsi ari byo mwazindukiyemwo, vyari bimeze gute muri rusange? Urakoze. Uno munsi n'umunsi uri hejuru, n'umunsi uryoshe, kuko n'umunsi turiko turashikana ivyo twagiye turemera kuva no mu ntango. Rero kwari kugurura icese igikorwa cyo gutangura gutanga amatitre canke impapuro z'abashora mitahe, ari nabwo bwa mbere bibaye mu Burundi mu ruhande rwa secteur privé, kuko public bere bisanzwe bikora. Ni urupapuro ruba rufise agaciro kujya mutahe wawe. Kujya hari titre y'itongo canke y'inzu bufise nico kimwe. Rero guhera uno munsi twavyuguruye, umuntu wese yaguze umutahe, umuntu wese azi ko yasinye irya acte d'engagement ashobora kuronka iyo titre. Iyo titre ashobora kuyidandaza, kuyigurisha, kuyundi hakaba transfert, canke nyene akayibika nk'itunga ryiwe. Vubaho turiko turakora ibishoboka byose kugira ikigega ca One Africa kibe mu zambere, kija kuri Bourse du Burundi canke isoko ry'imitahe yo ngaha mu Burundi, kuko urazi byaruguruwe kugira abantu batangure kudandaza. Ego, iyo titre yahawe abantu bari mu cicaro ca mbere cyo kimwe n'abari mu cicaro kabiri bose? Ni abanyamitahe bose. Niyo uba uje uno munsi ukaca ugenda umakinga sure ko wasinye irya acte d'engagement canke rujya rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe canke umushora mitahe, ubu ufise uburenganzira bwo gusaba iyo titre. Iyo titre nayo itangwa na Bankobu muri service canke filiale yayo bita logiciel, ariyo dufitaniye amasezerano y'uko igikorwa cayo arico kwandika abashora mitahe bose, bakaba bafise imyidondoro yabo, insiguro zabo, kuko niyo twungutse nibo baca batanga. Kuko kuri iyo titre haba hariko imyidondoro yawe, nimero zawe, email zawe, hakaba ko rero na nimero ya konte yawe canke nimero ya telefone bazoza baragushirirako inyungu yawe iyibonetse. Iyo titre ifise ikingo kingana gute, canke uyitoye ukaba wifise nka nyene ni Burundi? Urakoze. Now urabona umugambi wa Buja City Plaza kuri faze ya mbere dufise ikiringo cy'imyaka 27, imyaka 3 ya mbere yo kubaka n'imyaka 24 yo gukura mu musaruro n'inyungu. Iyi titre de part rero kugira abantu babitahure mu buhinga bw'abafinansier nivyo bita ama obligation. Izo obligation financier wewe Patrick uno munsi uraje uraguza umutahe, bivuga biti
uwo mutahe wawe ufise muri titre uzomara ya myaka 27 kugeza yaho uwo mugambi uheze. Urumva uheze twese tuba duhejeje. Muga nk'ubu dushoboye kukuraza Buja City Plaza iri mu mafaza 6 twama tuvuga ko ari 7 kubera iya mbere abari ivyigwa. Ayo mafaza 6 iyo myaka 27 ni kuri fazi imwe gusa. Dufise rero ikiringo cy'umwaka cyo gukora ayandi maetide kugira turabe ayandi ma contrat PPP. Suppose rero nimba baye imyaka 100 urumva izomara imyaka 100. Now menya neza ko uwo mugambi wa Buja City Plaza faze ya mbere ari umugambi umwe mu migambi ikigega kizoza kirakora. Ejo rero dushobora kuronka umugambi wo kuroba ugasanga aho ama obligation yayo ni mirere na mirere. Ivyo byose harahiriwe rero abariko baraza kare. Canke ejo tukagira ibiganiro na leta ugasangira twomoreye ivuze ati no reka niyo myaka yo gukuraho umusaruro kazima tubona ari neza, amakori yinjira na leta yashoye mu mutahe kugira yunguka ati reka tubigire mirere na mirere. Urumva rero ko titre bifise agaciro bivanye niyo n'umugambi tuba twashoye mu imitahe. Ni nebo awuronse ashobora kuwukotesha canke akawugurisha uko avyifuza. Nta mpungenge ko bishobora kuzana induru mu myaka izoza. Tanga gato iyi titre de part canke izo mpapuro z'imitahe zikozwe mu buhinga bwa none. Kujya ubona bigoye kuba wogenda ukaduplika titre, it's the same thing, nico kimwe. Titre yose bifise nimero serial number, nimero doseri yayo yigenga kuri ico kiringo cyose, nimba ari imyaka 27, nimba ari imyaka 100, nimba izo imyaka 1000, iyo nimero ntizohinduka. Kandi rero ibiri sophistique ku buryo niyo boyikwiba icuza kudeklara. Urumva nk'ubu urutonde rw'abashora mitahe bose ubu biri muri logiciel, biri muri systeme. Kujya nyene kujya ta muntu yogenda akaduplika passeport nico. Arabaca bagira impungenge bavuga ati gushiramwe imitahe mubwira abantu misi yosatishiramo umutahe umwene igihugu hakiri kare kugira ngo ntucikwe n'akaryo. Uno munsi bakavuga ati amasoko ari karasha. Mbega nice cizere nogira kugira ngo ushire umutahe muri wa mugambi wa Buja City Plaza binyemeza ko mu minsi 3 canke mu myaka izoza isoko itazoshanka yandi kuko turabona no munsi. Icambere cyo Mr Patrick ndahumurije ntanga condoléance impumuro nyinshi kubahuye na kijya kiza ijya accident yashikiye abadandaje bo muri Loparisien no kwanda yizamba. Nukuri Imana ibandanye baho ukwigumya, bamenye ko twese turi mu cyunamo kandi tuguma twasengera. Ikindi rero norenza ko ni cyuko nk'umupromoteri wa Buja City Plaza mu Kirundi bavuga ati ibuye riserutse ntiribarikisha isuka. Nk'uwari we wese yokumva ko ikintu cya mbere twabanje kwitondera no gushiraho systeme insandi, systeme igwanya izo mpanuka z'umuriro cyane cyane kugira ntibize vyongere. Je ndashobora kudeklara ngaha ko uwo mugambi uko jewe nawe yumviriye uko twawukoze ntuzongera guhura n'impanuka y'umuriro. Aha twarashizemo systeme y'ibyo yo gushiramo amatwiyo, hakabaho amatwiyo y'amazi. Igihe cyose inyubako ibihagaze amapompa bari muri standby, kiosk yariyo yose, biro yariyo yose ibiri mu tuntu bitudu sprinkler. Iyo rero suppose nimba ari biro imwe ihuye n'iryo sanganya hakabamwe umuriro, uriya mwotsi ucutuma hashuha ka kantu iyo kawumvise kaca gaturika amazi akaca azimya ho nyene. Numwotsi w'umuriro umwotsi w'umuriro. Urumva ko rero kuko ikintu nama mvuga nkuba abantu baguma bibaza ngo ibintu bikingira umuriro ngo nikizimya moto, bijya bikontribuwa n'ibice bitagera 30%.
bizimiriza hanze kandi ifata inzu igeretse inshuro 200. Urumva ntibikunda. Arico gituma rero izo systeme nizo hanze zikoreshwa. Zozo urumva ko ari automatique. Nkunza kubyivugira ati Kiriri Gardens niho nabonye umenga niho biri. Shaka uzoje muri parking uzoca ubona amatwi atukura n'utuntu tuba turiko. Hajya burya n'amapompe abari muri standby kuvuga ati iyo bibaye izo ziba ziri play kuca zizimye umuriro. Vyo vyagutwaye ikigwa kingana gute kubijanye no kubaka isoko no gukinga uwo muriro muri izo nyubako muriko murubaka? Icyambere cyo bavyita ko ari ama études spécialisées. Urumva ko hari igihe abantu bigeze kumva tuvuga ngo ngo bikorwa bya preparatoire byadutwaye hafi 2 miliyari. Abarundi bacatanga ngo umukubuzo. Ibi rero nibyo vyigwa twarimwo. Nk'iki kigwa cyo kwiga iyo étude spécialisée ya incendie cyadutwaye umwanya muremure kandi n'ubu turacariko. Kuko ikintu cyose kibaye kiduha icigwa cyo gusubira inyuma tukaraba ko ibintu biba bimeze neza. Rero kujya nama ndabivuga n'ubu nguma ndabivuga abubaka bumve yuko vraiment ibintu twobishyiramo iyo innovation. We nimba wubatse inyubakwa ikoraniramwe abantu benshi iyo ariyo yose mugabe ikoraniriramwe abantu bembo yetegerezwa kuba obligatoire ku nzu iyo ariyo yose. Izo études spécialisées canke iyo innovation canke iyo installation nta n'ibice birenga 5 canke 10 kwijana bigutwara. Bishire mu ari we wese yiyumve izi mpanuka ntizize zongere kuba. Nimubaza ko ibintu bimeze neza cyane. Twarabonye bimwe mu vyigwa mo kumurakora mwasha gutumira abantu batandukanye cyane harimo n'abaririmbyi, ariko dusumwe tuzi ko mu Rwanda baje muri Afrika badakunda cyane n'umuntu wese wo muri Afrika badakunda cyane guteganya integanya kazoza. Uno munsi nicahe muriko murahimiriza kugira ngo bashobore kumva iryo kanguka kugira ngo bashobore kuja. Urakoze Mr Patrick. Ikintu cyambere cyo ni cyuko je nakuriye muri Australia. Igituma ivyo bihugu bitunze kuturusha niyo financial education batunyegeje. Rero ivyo bihugu bya mpatsi bihugu nimba ariko bayivuga bobo beinvestisa kutubloka kumenya ukuri ko ariko bizeguri kati genda urabe no ngahi wacu kubaka ibarabara uzawumva ati none Bank Mondiale yaduhaye financement. Nta byagusa bitera ubwenge buke. Rero twebwe nk'ubu turiko turagerageza kugira tugume tuvyigisha. Shimira cyane gose na open mic akeza burya ni ibiturimwo kugira abantu batahure ko kugira Australia, North Korea, Korea either North or South, Dubai, Emirates, kugira bijya bihugu bibe bijya ibi turiko turakora umubobo bari barabikoze kera. Nze gutanga akarero kiye kuri urugomero rwa Ethiopia baherutse kubaka rujya rwafinanshijwe n'ikigega c'abanyethiopia bonyene batarinze guhamagara bo hanze. Genda ugire research urabyibonera. None uba bariko barunguka nibande sibajya nyene hingireho karite y'ubuzima bwabo iduge. Rero ubu turategekanya kubandanya nyene tugira ibiganiro nk'ibi. Turategekanya kujya mu gihugu hose. Ejo tuzoja mu Igitega, tuce tuja mu Rumonge, tuce tuja mu Cankuzo, tuje n'Ingozi. Turategekanya kuza ngahi Bujumbura. Turategekanya kuja muri diaspora, Amerika, Australia, Canada, Dubai, mu Budagi. Aba diaspora bene wacu bariko baranyumva igihugu cyose muba murimwo boba barimwo mwebwe nimuje hamwe mukwiye ijana mukamwifuza ko jewe canke twebwe tuza kugira turemeshe tubasigurire byimbitse murondera isare gusa nayo ibindi je ndimenya kuko ubutumwa bwacu nukugira duteye imbere twese. Rero ikindi cyampimbaye nkuko ari wibajije Mr Patrick, urabona aba ba Sioni, aba ba Sadbi, hariho umukomedi yitwa Tubane Neza,
urumva ko ni benshi vraiment bariko barabona ivyo arivyo. Ikintu nkunze kuvuga ati mu Burundi bivanye n'ibibazo vyagiye birahaca, abantu birabagora gutahura ibintu mu ntango. Mugabo Imana yo mw'ijuru ihabwa icubahiro k'ubu bariko barabitahura. Nizeye ko nk'ibi vyo kuronka amatite dutanguye ari ubwa mbere bitanguye u Burundi, bigiye guha abantu icizere kuko nawe Patrick niyo yoba umutahe w'ibihumbi ijana n'umwana wawe uzowumusigira, urumva ivyo vyose birakunda. Kandi ndatanga akarorero kandi kavuga ati je ndibuka ntangura kuja kubaka Kamenzi Burundi Village muri Miriware, are yari miliyoni 13. Aravyumva ico gihe. Ubu nta myaka 3 canke 4 yobiri irarenga, none wibaza ko woronka ari iri musi y'imiliyoni 100. Urumva ivyo ni realite. Rero abantu vraiment ntibahomba aka karyo. Nk'iyi IPO turi mu budusigaje ukwezi kumwe n'igice gusa kugira tuyugare. Urumva ko abazoca baza mu nyuma bazungukira abandi. Rero wutwumva banguka hakiri kare. Musanzwe munayoboye na rimwe mushirahamwe risanzwe ryubaka rikongera kandi rikagurisha. Mbe hari umugambi uhari wo kubaka inzu z'uburaro hama umuntu akariha mu matranche canke mu bice? Ndatangaye kuba utarubizi. Ubaka Nation Group ni ishirahamwe karuhariwe mu Burundi mu kubaka, kandi turishirahamwe tuvuga ati naho tuba tubona tudabishoboye turifashisha abahinga. Akarorero ni ibinyene by'Isoko, nk'ayo ma étude spéciale twarondeye abahinga babishoboye. Urabona hariho amakompanya akomakomeye yaturuta nk'izi za Ama Construction. Izo zose ziri mu mashirahamwe tugenda twiyegereza badufasha. Rero tugiye ku by'uburaro ubwo nyene busanzwe, hazi nyene ko turabambere. Fab Homes twarubatse, Fab Homes to Airport, turiko turubaka Lake View Paradise Estate mu Kabezi, turiko turubaka ku Mashugwe Homes, turiko turubaka vuba tuzobatumira, turiko turatanga ifunguruzo. Hanyuma n'umuntu aba yifitiye ikibanza ciwe yipfuza ko tumwubakira inzu mu kibanza ciwe, turabikora. Hejuru y'ico Ubaka Nation Group imaze kugira amaparteneriya n'ama institution financier, cyane CRDB Bank. Wewe rero ushobora kuvuga ati shaka kubaka muri ka gatongo kanje muga nta mahera mfise. Ubaka Nation Group kigufata ukuboko ati reka nkujane muri CRDB Bank ikakigufinance mugambi wawe. Azosubitse. Ku gihe c'ababagaza barubaka amabloke, basanga iyo bloke nk'umwigisha amaze imyaka 20 ayishura. Nico nari nakubajije ko uwo mugambi nawo hari. Ku kintu kijanye na mezo sociale, ni umugambi ukogwa na leta n'abaprive. Rero ubu twe nka Ubaka Nation Group turabivuga muga turabaprive. Bivuga biti hariho umuryango, hari aho tugeza. An example canke akarorero, nk'ubu twebwe nta usibye ivy'Isoko nta hantu ndavuga ati vraiment leta yaraduhaye. N'imigambi yose ubona Ubaka Nation Group ikora n'amatongo twironderera, urumva ugasanga turiko turagorwa no kuyariha. Nama nitakambira ati na exoneration twarayimwe, maybe ADB yo vyiyumvira vraiment ikatwegera. Ndazi ko turiko turagerageza mu terambere kuko twarayituye biranka. Je sinzi, urumva sindi umupolitisi. Naho ngarutse rero kuri icyo kintu cya mezo sociale, ni ibintu bikunda. Mugabo ikintu cya mbere gituma bikunda nuko ubutaka bwatanzwe. Urumva nk'ubu nka leta ikaduha ubutaka, mugaha hakabaho n'ama exemption. Ayo ma exemption mbashatse kuvuga exoneration. Ivyo vyose bigenda biragabanura kuko uno musi nubatse inzu ugasanga ni 100 million. Ugiye kuraba pourcentage y'ikibanza muri izo 100 million uza gusanga ikwiza nka 30 million, 30%. Curaba pourcentage zayo ma exemption iyo yaboneka uza gusanga representa nka 20%. Bivuga biti nk'ubu leta itwumvise ikavuga ati twagiye
nibaza ko wewe Patrick ufise inzu utayifise woca uba uwambere Yeah. So umuntu yama yubakira mu icizere no musi kivuga iki kuri wewe gisobanura ugisobanura gute muri rusange? urakoze. Icyizere niyo fondasiyo y'iterambere cyane cyane ku bajene. Umujene novuga ati atsitara agafyina ku cyizere mu bantu bisa no kwiyahura, kuko uca utangura kuvumwa kandi urazi ko uvumwa na benshi ugatoha. Rero jewe nk'amateka yanje nukura hagarariye ku cyizere. Jico nakoze nemeye kuyoboka kuko uhoraho niwe yantumye. Urumva nawe watumwe n'uhoraho ukaja kuzana ibintu by'uburofa, usaba Imana uyisaba nabi ukanuye ikakumenamwo ibivu niko bavuga. Rero nkavuga ati nkunze guhamagarira abajene canke abarundi muri rusange, nukuri twubake ikintu cyitwa amateka ahagarariye ku cyizere, ku buntu, urumva n'ivyiza. Urabona abarundi hariho ingeso zadutwaye insaku, kurabana nabi, bwa burozi umukoroni yadushiramwo ngo ubwoko, bijya byose n'ibintu bituma umuntu adashobora kugira icyizere muri we. So reka ndagushimire wongera tubwira akaja mu kanyuma ku bakunzi ba projet shashi hari na projet zizoza mu kindi gihe n'abakunzi b'iterambere mu gihugu cacu cyane cyane abarundi twebwe nyene, kuko tudakunze ivyacu ntawoza kubidukundira. Urakoze Patrick, nari nasavye titre kugira ndabereke akarorero abariko baradukurikirana. Titre do par iba imeze uku, ni rwandiko rw'umunyamitahe. Rero urabibona neza, dufate nk'iyi iriko izina ry'umuntu, hariko rero na ya nimero ya titre ariyo yongera ikaba nimero de série. Nk'uyu ni A2746. Iyi nimero y'uyu muntu ni izoguma ari iyi. Hanyuma urugwandiko ni titre, nuko nyene twabaye ubu printing bisanzwe, mugabo urumva yabimeze uko. Niyo yoba ari umuntu ari muri diaspora arashobora kurironka. Umulogiciel rero ari Bankobu nayo icishirako ikidodo kimwe gituma ata muntu ashobora kuduplika iyi titre. Urumva rero ibyo byose ko ari sawa. Uwo muntu arashaka kwiyongeza agashiramo wundi mutahe, titre iguma ari za nimero zo nyana canke bose. Umuntu arashobora kwiyongeza niyo, kuko urabona ni aho ni muri kampanye ya mbere. Ushobora kuza muri iyi kampanye turimwo ariyo B. Systeme rero ubu yubatswe, urashobora kuvuga ati niyi B ni muyiciye kuri ya titre ya yindi, canke muri B ni mumpe titre mbike titre zibiri. Ibyo byose birashoboka. Abantu baremerewe kugura imitahe yose bipfuza, abantu baremereye gushoramwo, gusubira kuguramo imitahe, abantu baremerewe kuza baragura umutahe buri kwezi. Ibyo byose bivana na arrangement y'umuntu. Waguze umutahe muri Buja City Plaza n'umusa avuze ati nari nkeneye gukuramo utwanje. Yego, arahabwa mbega ahabwa akanyungu kangana gute? Urakoze. Urumva umugambi ni mu byo bita ama obligation. Obligation rero aba ari umugambi kanaka. Urabona nk'ikigega cacu ni logged in, si open fund, ni closed end fund. Bisigurika biti twandiyemo ku mugambi yitwa Buja City Plaza, faze ya mbere y'imyaka 27. Rero urinze ushaka mukura mu mutahe wawe iyo myaka itarahera, hariho ama penalty aca yiyaplikako. Nayo ubundi umuntu ababyemerewe. Mugabo hariho ama penalty aca yiyaplikako, kandi urumva ivyo birumvikana. Nta muntu yakwirukanye. Nta muntu yakwirukanye, ni wewe ubishatse. Mugabo ushatse kuvamwo ata ama penalty agiyeko, curondera ubundi muntu ashaka kwigurira umutahe, uce umugurisha ko umutahe. Ushatse ushobora no kumwungukirako, kuko ni kujya nakubwiye, urashobora kugenda ukagura rimwe muri miliware ukaba yeguze miliyoni 50. Uno muzi ukacusangigeza ku miliyoni 70 ukacuyigurisha mi transfer ya titre. Rero nibi by'imitahe ni transfer y'iyi titre, muja kwa noteri, je ndayigurishije iwawe kwa Patrick, je tujya kwa noteri tukabyumvikana,
tukaca tuja muri ada African Dream Assets canke ku logiciel ariwe Bankob ati ngiyi PV twagize noteri yayinotariye iyi titre ni uyihindure yimukire kuri uyu muntu ayiguze. akajambo kanyu ku co ntoba ntakubajije. Mbo byose ni sawa vraiment murakoze cyane. No hamagare abantu kubandanya nyene bagura imitahe kuko iyi ni mboneka rimwe, ni igikorwa cyohoraho. Mbwira abantu batahure neza ko aya mafaranga ibitahe bagura si fashanyo, si bya bindi urumva ngo turiko turafasha oya, ahubwo mwe muriko murashora imitahe mu byunguka. Ni inyungu kuri wewe, ni inyungu kuri kubawe, kuko iyi titre ushobora no kuyandika ku mwana wawe niyo yoba ari umwana akivuka ukamusihira. Urumva ibyo byose birakunda, urumva rero ko hari byose bikunda. Ikindi rero nohereza ko ni cyuko ubu hariho igitabo bita prospectus, igitabo kirimo information zose ziraba umushoramitahe, igitabo kirimwo amariske yose, igitabo kirimwo ukuntu ayo mariske ateguwe gutorerwa inyishu, igitabo kirimwo ryari tuzunguka, angahe tuzunguka, abarongoye ikigega, structure y'ikigega. Ivyo rero ubu biri available, biraboneka kuri oneafricainvestmentfund.com, kuri African Dream Assets ariyo ada, kuri Bankob logiciel. Nuwo wese babyifuza je mvuga ati genda muri Google wandikemo One Africa Investment Fund byose bica biza.